Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye kandi ateye ubwoba y'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize mu ido nido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Turatebye rero amakuru yacu turatangurire kuri no nkuru ijanye no gutabariza, aho hari umudame wafashwe ariko bikaboneka ko afashwe nk'umuntu anyurujwe. Uyu mukenyezi yaraye afashwe kuri parikingi Kotebo ninde. Hari ubutumwa bwaraye budushikiriye buvuga umukenyezi yahagaritswe ku nkunyurujwe kuri parikingi Kotebo i Bujumbura. Uyu mukenyezi yafashwe hafi isaha 8 inyuma y'umutaga. Bugira buti amahoro mwe mukunda gutabariza abantu bikagira ico bifashije, muratabarize umuntu w'umudame tutamenye afatiwe aha Kotebo ku ma agency imbere ya Volcano mu buryo buteye amakenga kandi biboneka ko anyurujwe byanze bikunze. Uyu mudame yasa n'uduze naho atasakoshi yarafise, afashwe n'abapolisi bane niba atari batanu, bari muri ravafo ifise imparati Jean 63/64 y'ibiyo bitabona. Bakimufata bamutwaye nk'impene bahita baramutwara. Bakimufata yaboroze aca afata telefoni yarafise aterera mu banyagihugu, ariko aba bapolisi birutse baca barayitora. Imodoka iduganye imuduganye kuri pave kari inyuma y'isoko ya Kotebo yiruka cane kandi biboneka ko atwawe nk'unyurujwe. Nawe uwo mudame bikuboneka ko ari munini muremure, agenda arakoma induru kugira ngo abantu bamutabare, ariko birananirana kugira abapolisi bamukure mu bantu. Bavuze ko ari umusuma, ariko urabye uko yafashwe n'ukuntu yatereye itelefoni mu bantu atazi, anakoma induru ati ndi mukanaka izina ryananiye gufata, biboneka ko hariho ikindi afatiwe. Bishobotse muracisha ubwo butumwa kuri no mboneshakure yanyu, kumbure wobura uwiwe azi ko yoba yaciye Kotebo hari ico byomufasha. Ibyo bibaye kuri uyu wa gatatu saa 8:50 gutyo. Murakoze cyane mudutabarize kugira ngo turebe uko uwo muntu wafashwe gutyo yamenyekana. Wamumenya arkwandikira inimbo gusa cankwe kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 kuko abanyuruzwa kenshi nuko batwarwa, kandi abenshi batwawe muri ubwo buryo baburwa irengero kuko nyine babura na gitabara, kuko inzego ziba zabanyuruje ziba zabiteguye neza ku buryo ki atamuntu numwe amenya irengero ryiwe. Ariyo mpamvu twaducishije ubutumwa nk'ubu kuri no mbonesha kure kugira ngo uwabura uwiwe aze kugira amakenga kandi aze kuba yabaza abo bapolisi bajyanye uwo mudame arebe ko yaba atari uwe. Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanize kuri no nkuru nanone iriko iravugwa ngaha mu Kirundo, aho abantu bane barapfunzwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no guhungabanya ibidukikije. Mu rubanza rw'ikibirako rwo kuri uyu wa gatandatu uheze, abantu 5 bararengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo uraruko bw'u Burundi, bagirizwa ibyaha bitandukanye kandi bikomeye. Nyuma y'urwo rubanza bane baragiriwe n'ibyaha bagirizwa, baciye baja gufungirwa mu gasho ka parike ya Kirundo, aho bapfungiwe uyu munsi.
uwa gatanu yararekuwe kuko byabonetse ko atacaha afise. Babiri muri abo batanu aribo Christian Niyontiyitungika na Anicet Nshimirimana baciriwe gupfungwa imyaka 2 no kuriha ihadabu y'ibihumbi 500 y'amarundi. Bagiriwe n'icaha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Bahagaritswe inyuma yo gufatanywa ku mihana yabo amabido ya essence ataramenyekanye uko angana, niko isoko mu gipolisi rimenyesha. Abo bagirizwa ntibahakanye icaha. Muri urwo rubanza nyine abandi bantu batanu bararengutse kuri iyo dosiye nyine. Abo nabo ni Jacques Miburo, Bienvenu Barutwanayo na Celestine Ndayizeye. Abo babiri ba mbere bashengejwe kubera guhungabanya amashamba. Kubw'amasoko yacu muri sentare nkuru ya Kirundo, abo bantu bafatanywe ibiti baciye mw'ishamba cimeza rya Murehe muri komine Busoni. Abo bagabo babiri baciriwe umunyororo w'umwaka umwe n'ihadabu ry'umuriyoni w'amarundi umwe wese kubera ko bangije ibidukikije. Uwa gatatu yarejejwe kuko byabonetse ko atacaha na kimwe yagirirwa. Amakuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya Cankuzo aho umukenyezi n'umuhungu wiwe baciriwe umunyororo wo guherayo. Jacqueline Kanyange n'umuhungu wiwe Jean de Dieu Hagenimana w'imyaka 24 bararengukijwe mu rubanza rw'ikibiriraho na sentare nkuru y'igihugu ya Cankuzo ubuseruko bw'u Burundi. Hari kuri uyu wa mbere wa 30 Gitugudu 2023 bagiriwe n'icaha co kwica Magnifique Irankunda umuhungu akaba n'umuvukanyi wabo bagiriwe n'ico caha. Icaha abo uwo mukenyezi n'umuhungu wiwe bakurikiranwa ko cakozwe ku mugoroba w'Imana uheze. Magnifique yishwe aciwe umutwe mu gihe yari aryamye ku gitanda kimwe na mwene wabo. Uwo mukenyezi akaba na nyina w'uwishwe yaburanye ahakana icaha avuga ko ataruhare na rumwe yigeze abigiramo, ariko ntiyigeze akora ikintu na kimwe kugira ngo atabarize uwagiriwe nabi. Ariyo mpamvu nyine bahisemo kumucira uwo munyororo kuko babonaga ko yabigizemwo uruhara rukomeye cyane. Ibitenge biriko amaraso byaratowe munsi y'igitanda c'abo bahungu babiri. Ikindi Jean de Dieu ntiyari gushobora gusohora ikiziga wenyine adafashijwe na nyina wiwe. Niko icariho c'umushikizamanza yamwagirije akavuga ko ibyo bintu byabaye biteye isoni kandi bibabaje, ariyo mpamvu nyine bamuciriye umunyororo wo guherayo. Abanyagihugu benshi bo ku mugwa mukuru wa Cankuzo bari bagiye kuri sentare nkuru y'igihugu gukurikirana urwo rubanza nk'uko byabonwe n'umunyeshamakuru wacu. Abavuganye n'ikinyamakuru cacu bashimye urubanza rwakozwe bakaba basabye abacamanza b'abarundi muri rusange guca ibihano bikomeye mu ntumbero yo guca intege abakora amabi nk'ayo yo gukora amabi yo kugandagura abantu, kandi bikaboneka ko ari ibintu bimaze kwibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariyo mpamvu abacamanza bagakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo baje babahana bihanukiriye. Tuvuye ngaho amakuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya Rumonge aho umugabo akiri muto yishwe n'imvubu. Umugabo w'imyaka 18 yaratewe n'imvubu hafi ya Tanganyika. Ababa ku nkengera y'ico kiyaga bavuga ko batekewe n'ubwoba kubera imvubu zigumya ziva mu mazi zikagirira abantu nabi. Uwo mugabo yishwe niyo mvubu yahambwe kuri uyu wa mbere mu itongo ry'abapfuye ryo mu Rumonge, ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Ikiziga c'uwo yishwe niyo mvubu cari catowe ku mutaga wo kuri uyu wa mbere aho uruzi Dama rwinjirira mu kiyaga Tanganyika ku nkengera ya quartier Nkayamba muri zone na komine n'intara ya Rumonge, ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko uwo muyabaga yariwe n'iyo mvubu mu gihe yari yururutse ubwato bwo kuroba mu kiyaga Tanganyika. Ico gikoko coba casese ubwato imbere yo gukomeretsa uwo muhungu yaciye agwa ubwo nyine mu mazi. Bukeye bwaho umuryango wiwe watoye ikiziga ciwe ku nkengera y'igisagara ca Rumonge. Abanyagihugu baba ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika bavuga ko barajwe inshinga n'imvubu zitabangamiye gusa abarovyi ahubwo zinabangamiye ababa ku nkengera ya Tanganyika zikanonona imirima yabo. Uwo yishwe niyo mvubu yahora aba muri quartier Kayamba ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge aho nyine yari asanzwe atuye, ariko akaba yahise acikana iyo mvubu icimara kumurya.
Tuvuye ngaho mu ntara ya Rumonge, amakuru yacu tuyabandanirize Kiremba. Hari umusore apfunzwe kubera ubwicanyi. Aroni Bimenyimana w'imyaka 18 apfungiwe mu gasho ko ku biro by'igipolisi c'Ingozi buraruko bw'u Burundi kuva kuri uyu wa mbere. Akekwa kuba yarishe uwo yari ahejeje kuba yakorera amabi menshi atandukanye. Iryo bara ryabereye ku musozi wa Kagarama muri komine ya Kiremba muri iyo ntara. Abajejwe intwaro baremeza ayo makuru. Claudine Uwingabiye w'imyaka 18 yarishwe bunyamaswa amaze kumenyesha umukunzi wiwe ko yubungenze nk'uko bivugwa n'ababanyi. Aroni Bimenyimana yaciye amukerera ubwo nyine nk'uko abaduhaye amakuru babivuga. Abajejwe intwaro baremeza iyo nkuru. Kubwa Emmanuel Uwimana, musitanteri wa komine ya Kiremba, uwo mwicanyi yahambye uwo mukobwa mu kinogo kiri hafi y'inzu. Uwo musore yari yasanzwe akora akazi k'ubunyezamu, yararira iyo nzu n'imirima nk'uko amakuru avayo abivuga. Ubu apfungiwe mu gasho ko ku biro by'igipolisi mu ntara ya Ngozi. Igipolisi cemeza ko catanguje amatohoza, ariko abanyagihugu bagasaba ko yahanwa ku buryo bw'akarorero kuko yarakoze ibara rikomeye cyane kubona akerera umwana wibungenze kandi bizwi neza ko iyo nda yari yiwe. Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanize mu ntara ya Gitega, aho hatowe ikiziga ariko biboneka ko umuntu ashobora kuba yagandaguwe, naho igipolisi cavuze ko ari isanganya ryabaye, ariko abanyagihugu bari hafi aho ngaho bavuga ko atagikomere na kimwe uwo muntu afise, aho benshi bavuga ko nyine yoba yagandaguriwe ahandi ikiziga ciwe kikaza gutabwa aho ngaho. Ikiziga c'umuntu w'umugabo w'imyaka yababa 45 caratowe kuri uyu w'Imana muri quartier Magarama mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politike. Igipolisi kivuga ko ari isanganya ryo mw'ibarabara, ariko amasoko mu ntwaro avuga ko uwo mugabo atagikomere na kimwe afise, ariyo mpamvu benshi bikeka ko ashobora kuba yaragandaguwe akaza gutabwa aho ngaho. Uwo yatowe nta kimuranga na kimwe yari afise. Bamwe mu bashitse aho yatowe babona ko uwo mugabo w'imyaka ishika 40 yoba yiciwe ahandi akazanwa gutabwa muri ico kibanza, ariyo mpamvu basaba leta ko yakora amatohoza akomeye cyane, kuko biboneka neza ko ashobora kuba yiciwe ahandi akaza gutabwa aho ngaho, naho igipolisi kibandanya kuvuga ko ari isanganya ryabaye. Uwo yatowe nta kimuranga na kimwe yari afise. Bamwe mu bashitse aho yatowe babona ko uwo mugabo w'imyaka ishika 40 yoba yiciwe ahandi akazanwa gutabwa muri ico kibanza. Amasoko mu gipolisi avuga ko uwo mugabo yahora yikorera ibidandazwa mu gisagara ca Gitega. Yari azwi ku izina rya Charles, akaba yishwe n'isanganya ryo mw'ibarabara. Bw'iryo soko nyine uwo mugabo yagonzwe na tukutuku. Umukuru wa quartier Magarama Landre Nzibarega avuga ko uwo yishwe atagikomere na kimwe yari afise ku mubiri wiwe. Amatohoza ariko araba mu ntumbero yo kumenya icamwishe, niko asigura. Ikiziga co kiri mu buruhukiro bw'ibitaro by'akarere ka Gitega. Umuntu umwe yarahagaritswe acajanwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Gitega ku mvo z'amatohoza, ariko abanyagihugu bagasaba ko nyine amatohoza akomeye yaba, kuko biboneka ko uwo muntu yaba yaragiriwe nabi. Amakuru yacu nakagaruka, twari twabateguriye amakuru atandukanye nyine ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ajanye n'impfu zitandukanye ziriko ziraba mu gihugu, ariyo mpamvu nyine abanyagihugu batari bake bariko barasaba leta ya General Evariste Ndayishimiye kugira ngo ikore ibishoboka byose ihagarike ububisha buriko buraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari andi makuru nyine ahambaye cyane kandi akomeye ari kuvugwa muri politike hagati ibihangange bikomeye cyane bikomoka mu mugambwe ku butegetsi CNFD, nayo nyine turaza kubashiriza amakuru yacu. Hanyuma wifuza kuzajya bo mu mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.